birerekana ubwa mbere yuko irya soko yo ku ruhande ari isoko yerekana agaciro k'idolari, kuko murabona bihindutse kuri irya soko niho abantu babona ko idolari ryagabanutse agaciro canke ryiyongereye, kandi tuzi ko mw'ibanki nkuru y'igihugu idolari ryagumanye agaciro karyo. Ni ukuvuga rero yuko igiciro cyo kuri irya soko yo ku ruhande nico abantu babonera ko yuko idolari ryabonetse canke ritabonetse, kandi nta utazi ko kuri irya soko agaciro kudoje kugabanuka ni nk'isoko mu zindi, abaguzi babaye benshi iryo dolari rito igiciro kiraduga, abarikeneye ari benshi, batarikeneye nabo abarikeneye bakagabanuka rikiyongera, igiciro kiragabanuka. Abasigaye kumenya imvo ituma ko kutarigura canke kurigura cane kuri irya soko, imvo iyo ziba zazananye. Tugiye turabicoca rero uko vyifashe. Ubwa mbere hoho naho vuga yuko amakontenere y'ubutare umukuru w'igihugu yarungitse hanze hagiye uko ayo makontenere amafaranga yayo yamaze kuboneka. Sinibaza mu ma exportation ko ivyo bishobora kugenda gutyo, kuko nabujya butare burafata inzira buzocamwo, kandi nibwashika bujya butare bugiye ba areta brut, ni ukuvuga bazobanza buhingure gatoyi, babanze bagire traitement, barabe na tenere kumbura ico bita concentration y'ubwo butare wabukene mwene bungana, hama bagaheza bakariha amaprocedure mamuko yo kuriha akaja. Ntavuga yuko rero bujya butare aribwo bwaraye bwinjira amadovize no musi n'igisata cikawa nyene cari kigize imizi kigenda, nta madovize uvuga ngo ashemeye cinjije gusumba mu myaka iheze ingene vyahora bigenda. Hanyuma naye mafaranga ava mu mafasha Burundi ingene aza ntari karinda neza, kandi tunaretse gutyo mwariyumviye mwebwe nyene ko umushikiranganji w'iga ca leta avuga yuko nayaje gutunganya imigambi kurya muri yaridi w'amadolari urenga hamaze gukora intica ntikize, donc hari amahera agenda gutyo ataco atumariye. Twibaza yuko muri iki gihe context ihari, nubwo tuvuga tuti budget d'austérité, nuko Uburundi bushaka kuzamuka mu vy'iterambere buzoshobora gukenera ibintu vyinshi bugurira hanze. Uko niko bimeze. Ayo mashirahamwe za Brarudi n'ayandi biterambere amabara twubaka n'ibiki bimirije gutuma dushobora kugura ibintu vyinshi hanze vyankenerwa kugira iterambere riboneke. Bayita ngo les importations saines zije gufasha ikugwiza ubutunzi bw'igihugu. Mugabo mu gihe balance commerciale nukuvuga igipimo c'umunzani ibyo dushorera hanze tugurira hanze kiri ku 20%, nukuvuga ibyo twashorera hanze bituma dushobora kugura 20% y'ibyo musa 20% y'ibyo dukeneye hanze. Urumva problem iracari structurelle. Ico gihe rero ayo madovize atabonetse neza ngo yerekanire muri byo birikira gura muri ibyo dukeneye byihuta, haba hari ikibazo. Nibaza rero ko leta ingingo yofata kwaho gahengwe karo kw'idolari kuragabanuka, hofatwa izo ngingo rero za guherekeza kugira abo bize ko amadovize azoba yobana yagabanutse agaciro bice bigenda gutyo. Izo ngingo rero n'izindi nta zindi ngingo zindi zikomeye, ni ibyo gutunganya neza ibyo dushorera hanze amahera akinjira, ni ibyo kugira ico bita liberalisation amadovize n'abayinjiza bakagwira, nawe waje kuri iryo soko nyene yo ku ruhande. Haba ibi by'uko kongereza umwizero wabazana amafaranga wabafasha Burundi, nk'aya mafaranga za banki mondiale ntagira icakora kandi bayatuzaniye hose urumuhora tuzibira. Hariho abagwiza atunga binjiza imitahe, hariho kugaruka isura ryiza ry'Uburundi, ba mukerarugendo bakazana abaturiste bakinjiza amadovize, no gutunganya amadovize neza make yabonetse, bonne gestion, transparence, amafaranga ntaje mu bidakenewe, ama mission n'ibiki ivyo n'ahandi hose baraheza bakavyicara bakabiraba.